tugarutse kuri neva tuvugana ukuri entre amis uburundi burya burafise problème hariho umupatiri yatwigisha ibintu vya psychologie mu makuhu yatanga hariho bien-être de l'enfant yari umu Suisse allemand yari yaje muri za 1990 non yarungitswe na Vatican s'il vous plaît kwiga igituma abana b'abarundi batagira crise d'adolescence kuko uburundi bwari intrigant bariga igituma abo bajene batirevolta contre leurs parents petit paraza kwiga uburundi imwe mu ma observation yatubwiye bitwenza yatubwira ati uburundi buriko bwicwa bon reka sindabigire too much yaratanze observation arerekana ukuntu les présidents depuis la république aba président bari solitaire kurusha igihe c'intwaro y'ubwami intwaro y'ubwami umwami kom yaba yavutse babeshe ngo yavukanye imbuto bagakuramwo ababrada biwe bose akaba ari hashika habaye ama-intrigue menshi yaba bizi neza yuko atari légitime mu kuba bizi yuko atari légitime malgré qu'il est roi pourtant mu yandi ma monarchie umwami niwe yica agakiza mu Burundi umwami yaba afise abakonseye yarabumviriza nkaho umenga en fait sa vie en dépendait toute façon abakonseye nibo bari kumuha ubuki babonye atabishobora donc il écoutait abakonseye ewana nyene akabumviriza akabishiramwo ishaka baranavuga yuko umwami yakurira mu bapeuple kugira hageze yuko ab'umwami abazi inkuru zabo donc bamumenyesha plus tard ko ari wazo b'umwami ati rero iyi systeme ya république uharuye ba Micombero babagaza ingenda batere histoire ya bagaza uwo mu prof nyene yavuze c'était un prof blanc d'ailleurs yari yarizi kirundi à l'époque je me rappelle qu'à à un moment donné bapita bashitse au pouvoir baranamuhaye nationalité y'u Burundi yatanze histoire ya bagaza umunsi umwe ari kumwe n'abantu nyene bako baramukomera amashi bagaza urahambaye uruhatari umwe mu kumukomera amashi acabwira bagaza ati antuka muri urasigaje nk'indi myaka 10 yo kudutwara bagaza aca mukubita igitsure ça genre au fait uwo mutipe yarahejeje kuvuga ibitavugika juste imyaka 10 ni isigaye aho bari nko muri 86 donc bagaza bamukuye l'année suivante où est-ce que je veux en venir neva kimwe n'abandi ba politiciens b'abarundi babaye aba président muri république mais à l'exception ya Domitien ndaza gusigura igituma Domitien fait une exception bajya aba politiciens bose Micombero bagaza buyoya au fait ntibahanurwa kandi ntibahanurwa kuko batumvira ababahanura canke abababwira ati ngaha wihenze eka ntibahanurwa kuko nta muntu n'umwe yubahuka kubahanura iyo poste baba bafise baba bayizeza décret baba bifitiye amakredi y'amazu abana biga mu mashuri azimvye hariho ubuzima baba bafise icubahiro ama prestige bagiye mu mamanza y'amafamily kera yahora yicara inyuma hajyaye inyuma ya bose kuva kironka décret bakamwicarika imbere bakamuserva mu kirahuri abandi bariko babaha amacupa au fait hariho ikintu republique yazanye gituma ata muntu n'umwe yubahuka guhanura umu president donc neva bavuga ngo kibura uwumuhanura non ubura guhanura ukabura uguhamba au fait hari gihe ubona aba president bo muri Afrika en général surtout bo mu Burundi kuko urumva ni intwaro y'umukazo uvuze ivyo ntashaka ndagukura ndakwirukana ubuhoho n'indakwica kera babuyoya yari ndagufunga uvuze ivyo ntakunda ubuhoho n'indakwica nkakurasa et je vais t'exiler donc la parole est devenue trop chère neva ntafise abamuhanura nta muntu n'umwe muri rya présidence ashaka guheba salaire yiwe kuko bafise amakredi kuko abana babo biga mu mashuri meza kuko imiduga yo kukazira bahitana igitoro ntaco babura bafise amabon ivyo bibagira baja donc ahari ari aveugle hari umuntu yavuze ati muri ministère de l'intérieur ntibasiba kumviriza aya space naho ari space abantu 13 barazumviriza kubera iki niho honyene neva ashobora kuronka abantu bamubwira ati nta bana nisha abapeple bibaza
hariho umuntu yigeze kugira intervention aravuga ati ibi vya Gen Z n'ibiki byose bifise aho bifatira kuko bijya bihugu bifise amateleviziyo bifise amaradiyo il y a des gens qui s'expriment twebwe ubu dusigaranye Twitter Facebook YouTube n'ibindi nta kundi on doit faire avec ico novuga ni ico ca mbere ukuntu avuga ukuntu ameze ukuntu yifata urabona nyene ko ari umuntu ari imbu de sa personne pas kubera peut-être yoba ari umuntu qui est arrogant mais juste bugiye udafise uwuguhanura iyo udafise umuntu agukebura akubwira ati ngaha wihenze mutama madamu yaguze isaha ya 50,000 euros ntibikorwa mu gihugu gikenye gutya uri kuvuga umuntu nka Faustin azwi qui est réputé un économiste yemewe ukaza kuvuga ngo ntiyarongoye igihugu kirimo abantu barongoye bafise nk'abantu 8 batababeshejeho Faustin ashobora kubeshaho imiryango ishikine wenyene uko ari ukaza kuvuga ngo ntaca amaze ngo kuko atavyaye aho hoho ba Simon nta mwana n'abandi ba Monseigneur tubagire gute ucuvuga ngo bajya n'abakatolika donc ijobe Faustin afise imutegeka kuvyara hari ibintu unavyiyumviriye ucubona yuko Neva ntahanurwa n'umuntu adahanurwa kandi burya udahanurwa azobura uwumuhamba nuko biri ikindi mbona ni ibi bintu bariko baranyegeza hari abasirikare benshi bapfuye ijoro rya hirya y'ejo buca arejo b'abarundi muzotangura kubibona ku matwitter n'ibiki amafoto hari ababaye capturé nk'abo bose ifo ko tumenya ikintu kimwe Neva yabarungitse benshi muri bo bavuye muri Somalia atarabahemba ntariko arabahemba amahera Cirombo amuha kandi yespera ko banapfa kugira ntibazonahembwe ivyo bintu bizomubana problème abasigaye mu gihugu iyo bihenze bagasaba amahera ababwira ngo mutembere igihugu cose donc Neva n'abantu biwe nibataraba neza umunsi ibintu vyahindutse igihano gishobora kuba ico gutembera igihugu cose naho nyene bakagitembera kandi bikaba filme abantu bakabaraba journaliste akamaze ati ntama bite uvyumva gute nawe uri kuranwa wa muti wahuruha abandi uvuga uti urarura ariko murawunwa urumva bazohava bawumuha so nivyo nahise ndababwira ku bwanje Somekra vraiment hari byinshi byo kuvuga ariko ico nashaka kuvuga ni ntafise uwumuhanura yifata nk'umukobwa mwiza ngira mpereze kuri ako kantu muramaze kubona umukobwa yakuze ari mwiza cane abatipe bose bamushaka niwe muntu wa mbere akura umenga arasara mu mutwe kuko nta numwe mubwiza ukuri hoho yihenze ntabafise nk'aba brother basiba mu manura rimwe rimwe bakamubwira ati nyene bakakugarura ku isi bakakwereka kuri umuntu nk'abandi ofete kutari gihangange abo bamome kenshi bashikanya ama 35 ama 40 baraja mu madesillusion n'amadepression atagira uko angana so Neva ariko yifata nk'umukobwa mwiza kandi atari mwiza muri sense yuko adatwara neza igihugu ko igihugu cacu ari cyambere gikenye ku isi ko abajene barushe kwigisirikare kirushe ko aba diaspora barushe ofete uburundi bwose burarushe kwifata nk'umukobwa mwiza utari na mwiza desillusion uzohura nayo iteye isoni nivyo ngejejeho urakoze cyane Reynold bavuga ngo bibwirwa